Okay, ati jewe simeruka ngaha haheze ukwezi tutabonana. Mugani unkurikira ngo turamaze kumbona ku yindi channel ishimwe podcast. Mugani ngo ahandi ni kuri Ukuri Complex. Ego muri mwake kari kwicana Ukuri Complex, akazina ni kakandi nyene ni Nijimbere Dieudonné. Uri mushasha ntiwagira kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho ntiwagira kugira portage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nabonye arashobore kumenya ngo ati ukuri. Ati ukuri aho ukuri kwa nta handi nahanyene. Umuntu wese uzokumva ariko aravuga ngo ati ukuri uzocumenya ko ariko aravuga Ukuri Complex. Ego burya ngo ati ndarinda bakumbuye, ndizera namo ko mwana munkumbuye. Wari unkumbuye gira thumbs up ku video maze ngo ati igere kure. Ego ino musi ntatinze ngomba yuko twoyaga ku bintu bijanye na Buja City Plaza. Ati ntaho utabizi Mr Fabrice wa mu diaspora twemera, wa murundi twubaha. Urumva ngo ati n'umuntu Imana yashize imbere mu kubaka Uburundi, nkuko ahora vyivugira ngo ati wene yayobotse ngo ati Imana kugira ibikorwa vyayo vigaragaze. Ego ngo ati n'ibintu vyiza, n'ibintu bikwiye gushimisha ngo ati Murundi wese aherereye hose, ahaherereye hose, yaba muri Kenya, yaba muri Dubai, yaba muri America, Australia, Canada, Umurundi wese aherereye hose. Nkuko ndahoze ndabivuga ngo ati ugire ishimo ryo kuba ngo ati Umurundi. Ego rero ngo ati no musi tugomba tuyage kuri Buja City Plaza, cyane kuri One African Investment Fund. Wewe utaragira investment, utaragura umutahe ngo ati nukubereke urindiriye iki. Ubu ngo ati nta vyitwazo aho nta citwazo ukwiye kugira, kubera ngo ati hariho igitabo basohoye c'imyidondoro aho kiranga company au One African Investment Fund uko ikora, uko koresha mahera, ama risk mu Kirundi bavyitwa iki, ama risk ishobora kuba ifise au iteganijwe kuba yogira bijanye na investment umuntu yoshiramwo. Wewe mushora mutahe mbega mutonge mushora letura mushora yabashora mutahe ya wewe mushora mutahe, hanyuma ukimva amahoro, hanyuma igihugu cacu kigatera imbere, kikongera kigenda kiduga ngo ati ube mu bambere. Mugani ubuntu ushobora kuba mu bambere, mugani ngo ati ube mu bambere ba kabiri bashobora kugura ngo imitahe muri One African Investment Fund, kugira ngo nawe usige ngo iragi, usigiye ikintu umwana wawe azokwibukirako nk'umuvyeyi mwiza. Ego rero One African Investment Fund umuntu atabimenya, atabizi, sinzi aho herereye, kubera nta Murundi ataramenya uwo mugambi wa Mr Fabrice, umugambi wa Ubaka Nation, kugira ngo ati wubake isoko nkuru ya Bujumbura kurundi rwego rushasha, ngo ati mwiki gihe ca none isoko ngo izoba yubatswe n'amateka akomeye agezweho. Ego rero ngo ati ku muntu yahoze aho ku muntu yaguze umutahe yabaye mu bambere, ngo hari inyungu bamaze kuronka bivanye ngo ati n'abantu bagiye kugura imitahe mu gice ca kabiri. Urumva nka jewe nawe twabaye mu bambere, ngo ati hariho akanyungu twarose. Hariho umuntu yashizemwo amahera menshi nka Siyoni, hariho abashizemwo amahera make nka Dieudonné, mugani ngo ati twese tuzoronka inyungu ya 8%. Urumva ngo ati ni ibintu vyiza, kandi ngo ati kubikorwa bizogenda bitera intambwe, bakaza baragira ibindi bice byo kurondera abanyamitahe uko nuko, yaba amashira hamwe abigenga mu bihe biri imbere, kubera ngo ati iki gice ca kabiri kizoranga nyamba ari
amezi 3 hanyuma babe bakanserinze hanyuma igice cya 3 naco uko nuko urumva ni kubone ngo ati n'igiciro aho umutahe uzogenda uriyongera. Ubwa mbere wari kwijana na 3 ntihenze na aho na 6 y'amadolari aho Iraq imwe n'ibihumbi 6 y'amarundi. Mugani ngo ati byaraduze, ntivyaduze cyane aho wogira ubwoba wewe kugira ngo nawe ushobore kugura umutahe. Oya gusa mugani ngo waguze mbere ngo azoronka koyoko ngira ngo niko babivuga. Ego mugani hari ibintu bibiri si bibiri, mugani hari ibintu ngomba yuko twokorako. Ndafise kijya kintu zenya gipapuro uko ushobora kuba umushora mitahe umushora mitahe mu kigega cha One African Investment Fund. So hari ibintu ngaha bitatu umuntu akwiye kumenya imbere ya vyose. Umuntu agiye kuba mu bambere mu gice ca 2 bagiye gushora bambe bagiye kugura imitahe. Ndakubwira yuko ndakumenyesha yuko ugomba imbere yuko ugura imitahe ugira investment muri One African Investment aho muri soko nkuru rya Bujumbura Buja City Plaza. Twebwe iki gitabo sizi ko twari tugifise ku bantu ba mbere baguze imitahe cha prospectus kidondora ingene company yiyubatse, ingene wewe muntu agiye kugura umutahe mwico kigega, ingene imitahe izokoreshwa, ingene uzokunguka, ingorane zishobora gushika mu gihe ibintu bitagenze neza. Urumva imyidondoro yose iranga ico kigega, iranga iyo company, iranga ico gikorwa ugomba ushiremwo aho ego ngira ngo n'igikorwa. Ico gikorwa ugomba ushiremwo umutahe kugira kizogende neza. Urashobora kubimenya byose imbere yuko ugira investment, imbere yuko ngo ati ugura umutahe ukamenya ngene ibintu vyifashe. Hari abantu bagira ubwoba ugasanga umuntu arafise ubwoba bwo kugira investment mu nyuma mu myaka iri imbere ukazosanga ni wa muntu aguma yicuza mbese yo nkamenya mbese yo kagenda uku mbese urumva uzokwama muri mbese. Mugani hari igitabo prospectus ushobora kurondera kuri Google wandishe prospectus book One African Investment urashobora kukironka. Ugiye kuri Google urashobora kubisearchinga aho ubuduva ngo ati ngo harona abantu bariko barazunguruka bapromotinga kugira abene gihugu bamenye uwo mugambi wa Buja City Plaza nabo bagire bitaba ko kamo ko kugura imitahe mwiki gice ca 2. Urumva ashobora kukibaza gitabo na page menga 36 urashobora kugisoma ibintu kuye kumenya cyane ama risk amahera yawe haja igene uzokunguka uko nuko hanyuma ukamenya ivyo ugomba kumenya imbere yuko ugira investment. Ico ni cyo cyambere ngomba yuko womenya. Maze n'umuntu yamaze kugura imitahe abanyira ashobora kugenda kukigura kukirondera akakironka hanyuma nawe akaba gifise akamenya ingaruka ibimenyetso bitandukanye sinzi kare bimenyesha ingaruka ama detail nyene ibiranga iyo One African Investment Fund maze nakazoza kiyo One African Investment Fund ku muntu uzenya kumushora mitahe. Ego hanyuma cha kabiri ngaho ngomba ko twomenya kwiyo nyungu ngwinyongera agaciro ibice 8. Aha baratanze n'akarorero akavuga ngo ati hamwe ikigega coba kigizwe n'umutahe n'umuntu bambe. Ikirundi je kirangora gusoma mugari hinge nsubiremwo. Hamwe ikigega coba kigizwe n'umuntu yaguze umutahe umwe gusa mu gice ca mbere, hanyuma mu gice ca 2 hagaca haza umuntu akagura imitahe 2 gusa. Uwo yaguze
uwo yaguze umutahe umwe mu gice ca mbere yoca aronka inyongera gaciro y'ibice 16% sinzi ngene bakivuga mu Kirundi. Inyongera gaciro y'ibice 16%. Urumva si ijana kwijana. Numva naho hoza umuntu akagura umutahe ntuzoca uvuga ngo ati nguciye uronka aho urasubijwe ngo ati ya mahera aho ya. Hubwo nakabazo je nkunda kuyibaza none okay. Kubera ugize investment keshi inyungu uyironka bivanye n'isoko maze niyo company urumva na hantu habiri ushobora kungukira inyungu bivana niyo company wagize investment. Buja City Plaza ingene izokura izotera imbere uko nuko mu myaka 24. Okay, uzoronkamwo inyungu ngaho maze vyumvikane n'abantu bazogura imitahe urumva naho nyene bashobora kuronka inyungu aho ni ku murongo umwe. Iyo Buja City Plaza abaguze imitahe bazoronka inyungu bivanye n'abagiye baraza bashasha ku bice 2, 3, 4, 5, 6 bazoza baragura imitahe aho ni kwisoko rusangi y'u Burundi ingene inflation ziragenda ingene amahera agira agaciro mu Burundi hanyuma tukaronka inyungu kwico cha investment maze ni kwiyo nyungu y'abantu bashasha boba bariko baraza bagura imitahe nkuko vyanditse ngaha kakarorero ngote nk'umuntu yaguze umutahe umwe hanyuma hakaza uwundi muntu mushasha mu gice ca kabiri akagura nk'imitahe 2 umuntu acaronka 16%. Urumva si ya 8% kubera yaguze imitahe 2 ni 16%. Urumva nayo nk'umuntu aciye agura nk'imitahe ngahe 6 none nawe ucuronka ama percentage menshi ku muntu wa mbere yaguze umutahe umwe. Nibaza umuntu yibaza mugana urumva yuko ngo ati inyungu izobaho ku muntu na cane ngo yabaye mu ba mbere. Haro n'ikindi kintu ngaha ndabonye okay havuga ngo ati umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa phase 1 igice ca mbere gusa wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramwo inyungu hanyuma inyubakwa igasubizwa leta. Aho rero ndaciye ndibaza mbega umwandiko bashize ngaha banditse inge subiremo tena kugira tujane umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa phase 1 ijya nyubako Fabrice ariko aramenyekanisha ubunyene bariko baravuga ubunyene ngo ati ku gice ca mbere gusa hahawe ikiringo c'imyaka 24. Rero ngaho cyane yumvira mbega ni igice ca mbere gusa aho ni bice vyose kubera uri kurakurikirana ibi bintu ndibaza uramaze kumenya yuko ari bice 7 iyo soko aho Buja City Plaza izokubakamwe. Hari igice ca mbere kiriko kirubakwa kandi bariko bararondera n'igice bariko bararondera abandi bashobora kugura imitahe mu gice ca kabiri kugira bazokubaka igice ca kabiri cha phase ya kabiri. Mugani ngaha ndibaza none umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa phase 1 wahawe ikiringo c'imyaka 24. Jenda ringira ngo ati ni ayo ma phase yose. Ego hari usanga ariko ndabitahura ukutariko nawe urashobora kwandika gaho muri comment tukabiyagako kubera imyaka 24 ndari ndibaza ni gihe Buja City Plaza iyo nyubako yose yaba ari phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 igice ca mbere ca kabiri ca gatatu ca kane ca gatanu c'indwi byose vyarangiye hanyuma mu myaka 24 abantu bazoronka inyungu kandi bakaronka n'umutahe wabo bashizemo. Mugani ngaha ucumenga bavuze ngo ati phase 1 inyubako imwe niyo zizoronkamwo inyungu maze n'imitahe twoba twarashizemo. Sinzi kari gutahura guke kwanje mugani turashobora kukiyagako hinkara kigusubireremo kugira nawe uciyumvire. Vyanditse ngo ati umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa phase 1 wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no
no kugaruka no karango no gukuramwo inyungu hanyuma inyubakwa igasubizwa na leta. Murakiyumvira ego. Hanyuma igiciro c'inyungu ni 8%, ngira ngo kizoza kiraduga uko amafeza agenda, ibice bigenda birahinduka, ca kabiri ca gatatu ca kane, urumva ni kone n'umutahe uzoza uriyongera, agaciro kazoza kariyongera. Urumva ubu abaguze ubwa mbere baguze kw'103 au Iraki imwe n'ibihumbi 3 marundi, umutahe wo mu marundi, mugano ubu naho ni 111 y'amadolari. Hanyuma mu marundi ni Iraki imwe n'ibihumbi 11 beef. Urumva ni ibintu bigenda birahinduka. Rero ntuzobe wa wundi azokuvuga ngo ati mbega yo nkamenya uko nuko. Ikindi kibazo aho ngomba twoyaga ko ni ikintu kijanye ngo ati na titre de port. Titre de port ngira ngo ni ikintu tuzohabwa, aho umuntu azohabwa mu baguze imitahe ubwa mbere. So ngaha havuze haramenyeshejwe ko abashora mitahe bose bemerewe kuronka impapuro z'imitahe yoba bita z'imitahe yoba bita aho yo bita titre de port, bakazihabwa na banki ya Bankobu ariyo yahawe akazi ko kwandika no gukurikirana urutonde rw'abashoramitahe. Menya neza urupapuro rwa titre de port urutandukanye n'urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe, act de engagement. Okay, jemwe ni nk'akabazo ndifitiye ngaha aho nk'inyishu. Nore nk'abantu baguze imitahe, urumva baratanga information zabo zose, yaba ari namba au email. Sinzi ko ari ngombwa umuntu azogende kwa ayo mabanki hanyuma bamuha ico gipapuro titre de port, au kubera bafise information zacu nk'abashora mitahe, ari ikintu bashobora kutumenyesha. Barashobora gukoresha izi mbuga ngurukana bumenyi, bakaturungikira email baduha ivyacu. Nyambari titre de port bakabirungika kuri email, nyambari amakuru mashasha bakabirungika kuri email au ku masimu, ngani cyane ku ma email, na cyane nk'abantu baba mu mahanga usanga badashobora kwishikira ku biro vy'amabanki kugira batore ivyangombwa vyabo. Rero nico kintu ngira ngo sinzi ko kiriho, umuntu azorindira ingene bizogenda. Jewe ivyo nivyo ndagomba ko twoyagako. Ndibaza nta bishasha kubera vyinshi uri umuntu ukurikirana ibijanywe na Buja City Plaza au Mr Fabrice Mandirakiza, ngo tubujya nawe nyene yitwa Diodone, nanje nitwa Diodone. Urumva urashobora gutahura vyinshi, ukamenya vyinshi, ibigezweho, amakuru y'ukuri. Nka jewe cyane nkunda kumviriza ivyo abandi bavuga, kandi hari umuntu nyenevyo ariko arabivuga. Wumvirize ivyo avuga, nyamba kubesha, nyamba akubwiza ukuri, mugane bive mu kanwa kiwe hanyuma nawe ufate ingingo. Ego mugane ndakwibutsa yuko nga hari ukuri complex, ngo ati nta bindi tuvuga atari ukuri n'iterambere ku Murundi ahaherereye hose. Ego ndakwibutsa kugera subscribe, s'abonner, wakunze iyi video ugire thumbs up, uyipotage uyirungikire mugenzi wawe nawe nyene ngo atashobore kugura umutahe, aho ashobora gukurikirana iyi channel, wati bishasha bizoza biraca ngaha nyene. Ndakwibuka utaragira subscribe ku yindi channel shasha Ishimwe podcast, hazoza haracako ibiganiro bitandukanye, naho nyene Ishimwe podcast ndashobora gushira link ngaho muri subscription ngaho hasi, hanyuma clicking ugire s'abonner, ngo ibintu bizoba ari vyiza. Ego nizere ko
mumeze neza, mugira ibihe vyiza. Hari haciye akanya tutavugana tutabonana, ariko no musi ngo turi kumwe, maze n'iyindi minsi iri imbere hagize ngo ikintu ndovuga ku bijanye na Mr Fabrice au Ubaka Nation Group au One African Investment Fund, maze n'ibindi bintu vy'iterambere mu Burundi muzombona ngaha. Ego akazana kakande yenda ni Jimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niyo twabonana.